rero akaba yarasezeye muri uyo mugwi wa Real. Icyatangaje abantu benshi kikanabababaza nuko abakinyi ba Real Madrid bashoboye kwitaba ibirori byo guherekeza mugenzi wabo bahora bakinana ari abakinyi batatu bonyene. Ni umukinyi yitwa Kylian Mbappe bakinana muri iki gihe, no mukinyi yitwa Andrei Lunin umunyegwe wa Real Madrid, hamwe n'umukinyi wa kera wa Real Madrid yitwa Marcelo. Abandi bose bakaba batari bariho. Kumbure hari impamvu zatumye baba badahari, mugabo ibinyamakuru byaneguye cyane uwo mwanya wabuze abandi ari ku karonka abantu babiri gusa bari muri Real Madrid. Batiyamara Lucas Vazquez nk'umukinyi yakoze byinshi mu mugwi wa Real Madrid, nk'umukinyi agiye ari mu bakapitene bakomeye, yatwaye ibikombe byinshi bya Champions League, yatewe iteka na ekipe mu kumusezerana iteka n'akanyamuneza kenshi, aho benshi barangwa n'amarira menshi. Lucas Vazquez wewe yasohotse n'akanyamuneza na surire nyinshi, ntacukuririra muri Real Madrid uretse ko azohakumbura kubera ko yahasanze byose, nano hamugwiriye, hamubereye umugisha, hamuha ahaba muri periode umugore kutwara ibikombe byinshi n'ikimenyamenya yatwaye byinshi. Nawe utovuga ko ataruhara yabigizemwo. Turibuka uruhara kwa Lucas Vazquez ubwo sezo iheze itamworohe kubera ko yari kakina mu mwanya utamworohereza, yariko agerageza gutanga ivyo afise byose mu kugira ngo azibire igihengere. Murabibona rero abari kuri Budget TV niyo nyungu mu bamufise. Bano babiri rero bakaba baragwanye mu nda bahoberana, ariko uno mukinyi akaba yavuzwe ko nabagenzi biwe ndetse n'abantu batandukanye, harimwe n'umumenyereza wiwe wa kera Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti rero ku rubuga rwe rwa Instagram akaba yanditse ati Lucas, ubwo nyene yavuga Lucas Vazquez, ati warakoze cyane, warakoze kukwitanga cyane, warakoze kuvyo wahaye umugwi, kandi warakoze no kuba warashoboye guhagaririra iteka n'ijunja rya Real Madrid. Ati ndakwipfurije amahigwe masa n'urugendo rwiza aho rugiye kubandaniriza mu yindi etape y'ubuzima na kariyere yawe. Uwo akaba ari Carlo Ancelotti yashoboye kuvuga amajambo meza cyane kuri uno mukinyi Lucas Vazquez. Abakunda canke abamuvuze ko si Carlo Ancelotti gusa, uwitwa Arda Güler umwana mutoya nawe yashoboye kugira amajambo meza ashikiriza ku bwa Lucas Vazquez, aho yavuze ati amazing player and also an amazing character. Ati umukinyi w'igitangaza mwiza cyane, ariko kandi afise na kamere canke afise imico myiza cyane. Ati ryari iteka gukinana nawe umulegende wa ekipe nkawe. Ati ndagushimiye kubyo twahuriyemwo byose, ivyibukiro byiza byose dufitaniye muri uno mugwi, ariko warakoze no kubyo wakoreye uno mugwi wa Real Madrid. Ati ndakwipfurije imigisha, ndakwipfurije n'amahigwe masa wewe Lucas. Ati cyo ndakwijeje coco nzogukumbura. Uwitwa Kylian Mbappe nawe yashoboye gushika muri ivyo birori, yakoresheje akafoto bana ifoto nje bari kumwe ejo nyene, aragashira ku rubuga rwiwe ku rukuta rwiwe rwa Instagram, arandika aya majambo ati mugenzi, ryari iteka ridasanzwe gusangira nawe ubwambariro bw'umugwi muri ino sezo imwe tumaranye. Wambereye umuntu mwiza kuva ku munsi wa mbere tubonana gushika kuri uno munsi wa nyuma turiko turagusezera, kuri uno munsi wa nyuma turiko twagusezera mu mugwi wa Real Madrid. Ati uri umulegend, wari umulegend mu kibuga ndetse wari no mu legend inyuma y'ikibuga.
ukaba umulegend wino club nziza idasanzwe ya mbere kuri ino si. Ndakwipfurije rero kazoza keza, ndanagushimiye kuri byose vyakuranze muri uno mugwi hano uno mugwi wa Real Madrid. Ayo rero akaba ari amajambo abakinyi ba Real Madrid, bamwe mu bakinyi ba Real Madrid bagiye bandika kuri uno mukinyi Lucas Vazquez agiye kubandaniriza rero ivyo gukina ahandi hatakiri muri Madrid. Bena Madrid bazoshima ivyo babanyemwo, bashobore kubishima gutyo. Umukinyi wa kera wa FC Barcelona, umukinyi wa kera wa Bayern Dominique, umukinyi wa kera wa Liverpool yitwa Thiago Alcantara, biritezwe cyane ko agiye kugaruka muri staff ya Hans Flick mu mugwi wa FC Barcelona. Ibyo rero biritezwe mu ndwi zigiye kuza. Uyu muribuka ko yigeze kuvugwa ko agiye kuza gukorana na Hans Flick, ariko biza guhinduka ntiyaba akihaguma. Ubu rero bikaba byitezwe yuko Hans Flick agiye kongereza inguvu y'umwe mu bakinyi bazi iriya nzu, bahakuriye bakanahakinira, bazi umuco waho, hariho vyinshi ashobora kumwongerereza. Uyo rero akaba yitwa Thiago Alcantara. Umunyegori nawe wa ekipe ya FC Barcelona Ter Stegen biravuga ko yasubiye kugira imvune, akaba yitezwe rero ko agiye kugirirwa ico bita upasuaji, bagiye kumubaga, bagiye kumugirira operation. Uno munyegori rero FC Barcelona rero barabona ko agiye kubura amezi menshi, nubwo batayibwahurize rero ku kuntu yosohoka mu mugwi FC Barcelona bagasinyura, ariko bakubwira yuko mugiye muri rya tegeko rivuga ko mugiye ugize umukinyi agize imvune y'igihe kinini, uyo mukinyi urashobora kwa registra mugenzi we uwundi mu kibanza ciwe iyo ari imvune y'igihe kinini. Mugiye rero Barcelona baza barazanye umunyegori Juan Garcia, ariko batari bwamwandikishe, bavuga ko ari yo mwanya mwiza ukwandikisha uno munyegori, ndetse bikaba bishoboka mu mwanya wa Ter Stegen ko bashobora kugura umukinyi ndetse bakanamwandikisha. Ico rero kikaba gisa n'icamaze gukemuka. Arabie Saoudite ntivyorosha. Arabie Saoudite yarakubise akajisho irumviriza kwa Real Madrid, yumva ko umukinyi yitwa Vinicius Junior atari karavuga rumwe, batariko barahuza no mugwi wiwe wa Real Madrid ku masezerano mashasha, aho Vinicius Junior ku munsi w'ejo twarababwiye ko ariko arasaba Real Madrid ko yomuha amasezerano mashasha, ariko kandi ko amasezerano mashasha yomugira umukinyi ahembwa vyinshi, ahembwa neza kurusha abo Real Madrid itunze bose muri kino gihe. Ivyo rero bakaba batariko barabihuriza ko. Arabie Saoudite rero yaje umwe mu migwi yari muri Arabie Saoudite ura proposa Vinicius ko bomugura, pati ku isoko twashobora guha Madrid imiliyoni 350 kugira ngo dushobore kugwegukana, ariko kandi tukaja dukugira umukinyi wa mbere azohembwa amafaranga menshi muri kontra y'imyaka 5 yawe, tukatereka umuriyaridi w'amafaranga y'amanyaburaya amaero. Aho rero bagaca barekera umupira kwa Vinicius ngo ahitemwo ico yumva yokora. Ico bikoze sikindi nuko umukinyi Vinicius Junior mu minsi heze aho havugwa Ballon d'Or, igihe yari mu bihe vyiza byo kwitega Ballon d'Or akanayibura, uno mukinyi Real Madrid mu kumuhumuriza bamubwiye ati tekana, tuzobandanya tukugire umukinyi mwiza, ndetse turanakwemereye yuko tuzoguha kontra ikugira umukinyi aba muri Real Madrid amerewe neza kurusha abantu.
ariko umukinyi Vinicius Junior nkuko mwabibonye inyuma yaho yiteze ko atwara Ballon d'Or bikaza guhinduka ari uko iyo Ballon d'Or itwawe n'umukinyi Rodri Cascante wa Manchester City. Uno mukinyi biboneka yuko byamugoye kwakira ngo agaruke asubire abe Vinicius Junior twari twabonye yitwaye ndetse akitwara ku rwego guko twavuga tuti uyu ni Ballon d'Or uno mwaka. Vyere vyagiye kongerezwa bisongegwa isibe niza rya Mbappe. Uno mukinyi aza atagigomba gukina nkuko yahora kina akina bisanzwe byo gutanga umusaruro mwiza, mugabo ubona ko yarasigaye akina araba cyane Mbappe ivyo akora ngo abari ukabona ko afise Mbappe mu mutwe cyane. Ivyo rero bikaba byarasubije inyuma umusaruro wiwe nka Vinicius Junior. Rero mugiye saison iheze uno mukinyi Vinicius Junior atashoboye kwitwara neza bishimisha umugwi wiwe wa Real Madrid, ndetse bagaheruka kuraba bati uri kurara n'igikombe c'isi c'imigwi yitwaye nabi cyane, ndetse kurusha yarushijwe umusaruro n'abakinyi bashasha umugwi Real Madrid wari ufise. Bati rero kuza rero uheruka guperforminga nabuko uri kuragaragaza gusubira inyuma kungano ko ugacuza ukavuga yuko ugomba amasezerano asumba y'abakinyi bose, ico muri Madrid bavuga yuko bariko bakigendamwo bukebuke cyane, bariko bakigendamwo bukebuke kubera ko uno mukinyi ariko atanga umusaruro utabereye, ariko kuba ahari abanye na mugenzi we Kylian Mbappe bikaba vyaravyaye ikindi kibazo. Iyo ni yindi mpamvu ya Real Madrid y'ukugenda buhoro mu masezerano y'umukinyi yitwa Vinicius Junior. Muri Real Madrid rero bakavuga ati binatubereye vyiza tuzokwiga n'ukuntu twahukana n'umwe muri aba babiri kugira ngo dusigarane umwe. Kylian Mbappe rero nk'umukinyi yaje nk'umustare wa equipe, ariko kandi seza yiwe kamuvugira birumvikana yuko Real Madrid namutse ihitamwo uwigumana n'uwirekura, yogumana Mbappe ikarekura Vinicius Junior. Abantu rero abihweza ibintu ni bimwe nibindi bakavuga bati ntiwari umwanya mwiza wa Vinicius yo gusaba ikintu kingana uko, kuko nyimba Mbappe baramuhaye contre sumbi ya Vinicius yaheruka kuba mwiza nuko nawe ibabona ko abikwiye, ariko kandi yaranabivugiye atanga umusaruro mwiza cyane, aragaragaza ko ayo masezerano yari ayakwiye. Vinicius yumva yuko ategezwa kuba umukinyi ahawe agaciro kurusha abandi mu mugwa Real Madrid, atitaye ku vyari karatanga ko bitariko birashimisha umugwi n'abakunzi b'uwo mugwi. Bamwe bati kumbure na mayeri y'ukurondera inzira y'ugusohoka kuri Vinicius Junior mu gusaba amananizo mu mugwa Real Madrid. Abandi nabo bati reka Real Madrid yumviriza iyo offre izanywe na Arabie Saoudite, na cyane ishimisha impande zose. Nawe ni mu vyumve umugwi wa Real Madrid wocuronka imiliyoni 350 kuri Vinicius aheruka kukwiza imyaka 25 yonyene, ariko Vinicius nk'umwana wo muri Brazil, nk'umwana ava mu bandi bakinyi benshi muri Brazil badaturuka mu miryango imeze neza, ashobora kuvuga ati vyo nakinye nivyo reka migene bandaneze kuvyo muri Arabie Saoudite, ariko kandi nshikana iyo noti ishobora kuco izofasha umuryango wanje, abavyeyi, imiryango ya hafi ni yakure, kuko hariya muri Arabie Saoudite yumaze ko hakorera agafaranga kaho ni wungura umuryango wa hafi gusa n'inshuti ababanye n'abagenzi barashikiye. Vinicius Junior rero akaba yarashoboye kuba afise isabukuru mu ndwi iheze, ariko wa gatandatu uheze, ariko iyo sabukuru ngo ntiyayihimbaje, ariko rero ayitegura mu buryo yiyumvamwo. Bivugwa yuko iyo sabukuru yayiyumviriye nkuko Lamine Yamal yiyumviriye wiwe, ni sabukuru izoba irimwo abaririmbyi, abatumire batandukanye, ariko kandi mu kugira ngo ibiberayo ntibigende ngo bisigurwe ugutandukanye n'abatashowe kuhashika cyane bimenyesha makuru, nawe azogira nko Lamine Yamal yakoze, nta foto izosohoka, nta ni telefone izoba yemerewe gukoreshwa muri ico kibanza kubazoba bagitumiwemo.
Amakuru rero mu Faransa aragaruka atwibutsa mu gihe hasigaye umwaka umwe wonyene ngo igikombe c'isi gitangure hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika. Amakuru abatanguye kuvugwa cyane ku ruhande rwa Etats-Unis. Buriya Kylian Mbappe ku myaka 26 yonyene. Hano mukinyi abagifise ukuyemwo igikombe ca 2026. Mbappe arafise imyaka myiza y'ukuzokina imondiale zibiri zizewe zindi. Kuvuga iyi kurikiragiye kuyikina afise imyaka 27, inyuma y'imyaka inazoba afise imyaka 34. Kumukinyi nka Mbappe adakunda kuvugwa ko utuntu twinshi inyuma y'ikibuga, agira discipline, afise abamuri inyuma bamuyobora neza. Ku myaka 34 birashoboka ko agaruka akina igikombe c'isi. Mpamvu vuze uko ni iki? Mu gikombe conyene kigiye gukurikira, mu gihe Mbappe yotsinda ibitsindo 5 vyonyene, abizomugira umukinyi wa mbere ku isi yatsinze ibitsindo vyinshi kurusha abandi bose bakinye igikombe c'isi. Mwumve ngene amahigwe rero aba yarakurikiye umuntu nka Mbappe, kuko amaze gukina ibikombe bibiri vy'isi bikaba vyaranamuhiriye, bigahira n'umugwi w'Ufaransa akinira, kuko bagikina ijyambere mu 2018 yaragitwaye ndetse atsinze n'ibitsindo bitari biki. 2022 bakina finale moga kibayemwo meilleur buteur, ashoboye gutsindamwo ibitsindo vyinshi. Arabura ibitsindo 5 rero kugira ngo ashobore guhamvya bano ba Miroslav Klose bafise ibitsindo vyinshi mu gikombe c'isi bagitsinze mu bitsindo 5 vyonyene. Araba muri Paris Saint-Germain hakabura igikombe ca Champions League, yagenda ku kirondera Madrid kigatembagara havuye. Madrid yiwe yaza guhura na Paris igatsindwa mu buryo itigeze itsindwamwo na Paris. Ayo samahigwe canke si niveau ya club ushobora kuvuga yuko itamubereye nziza, itanamuhiriye, ariko Kylian Mbappe ku rwego rwa equipe nationale y'Ubufaransa hoho n'ibikombe vy'isi urabona yuko ari ibintu vyiza cyane atokwidogera. Hariho umukinyi rero w'Umufaransa afise amamuko mu gihugu ca Côte d'Ivoire yitwa Nicolas Thier. Uyu rero akaba ari umunyegori, yarageze mu banyegori bakiri bato b'umugwi wa Chelsea. Uyu mukinyi rero akaba aheruka kubivamwo canke kuhagarika kariyere yiwe kubera impamvu imwe itangaje cyane. Uyu mukinyi n'umunyegori mwiza cyane, yarafise kazoza kenshi imbere yiwe, ariko ngo yakuza akunda umupira w'amaguru, afise indoto zo kumukinya akomeye, ariko izo ndoto ziwe zari zibangamiwe n'izindi ndoto ziwe yakuranye zo kumva ko ashaka kuba ingabo y'igihugu, umusoda nkuko dukunda kubivuga. Ivyo rero umusore arota ku wa mbere buraca ku wa kabiri akarota ibindi. Ku wa mbere akarota umupira w'amaguru, iterambere mu mupira w'amaguru, ku wa kabiri akarota yibera umusirikare. Akaba rero yageze ahantu afata ingingo idasubigwamwo, ahagarika kimwe abandanye ikindi. Yarayahagaritse umupira w'amaguru rero yigira mu gisoda c'Ubufaransa. Ibi rero akaba rero yabigiyemwo, ariko kandi yari yaratanguye no kubikurikirana, yinjiye mu rwego rwabo bita aba parachutiste, no kuvuga bamwe bakoroka, abapara muravyumva, bamwe bakoroka bakoresha imitaka. Uno munyegori rero muramubona kuri ekra zanyu za Abuja TV, ni kuri chaîne ya 663. Uyu mukinyi rero akaba yarabivuyemwo ivyo gukina umupira, akigira gukina akigira kuba ingabo y'igihugu. Ati rero jewe
akanovera ko mupira w'amaguru harageze igihe karatakara, ati namye nkunda uyu mwuga canke aka kazi ko kuba ingabo y'igihugu. Rero ati nta kundi navuye mpitamwo kugenda guhagarika ibyo gukina nkagenda kuba ingabo y'igihugu. Yitwa Nicolas Thier. Ati nakuranye indoto z'umupira uruhande rumwe n'abagenzi banje bitwa Sofiane Diop, Benoit Badiashile canke Lorenz Assignon. Ati aho bobo bagenda gutangura gukina mu cicaro ca mbere, jewe narabaduze nabo, ariko haragera igihe numva ko ngiye kubihagarika, numva nogenda kuba umusirikare. Murabibona kuri Buja TV canke kuri YouTube, ifoto imwe nk'umunyegori mu mwambaro mwiza wa Chelsea, iyindi foto nk'ingabo y'igihugu c'Ubufaransa, umupara n'umutaka wiwe nico bita Bele Rouge ku mutwe. Indoto ziba nyinshi kandi n'impano, haraho Imana iguhendagiza impano zitandukanye, ndetse ukagerageza kuzikoresha rimwe, ukazikoresha zose mu gihe utashobora kuzikoreshereza rimwe, ugahitamwo kimwe. Ariko uyu wewe abantu bazomwibukira ko yabaye umukinyi, ariko kandi agakwegwa n'umuhamagaro wo kugenda gukorera igihugu mu kukibera ingabo nziza. Muri ino saison iheze ya 2024-2025 rero harabaye ibintu byinshi bidasanzwe mu bintu rero byabaye bidasanzwe. Hariho ikintu citwa kuba abafana barashoboye guhanwa kubera ko bitwaye bitandukanye n'amategeko abagenga, cyane iyo bagiye mu nkino. Abafana rero batandukanye iyo batashimishijwe n'ivyavuye n'agashavu n'akantu, murabizi ko bakunda kugaragaza ko gashavu rimwe na rimwe bakagwana canke bagakora ibintu bitari byiza batari bakwiye gukora. Ico gihe rero amategeko arakora, bagashobora guhagarikwa, bamwe bakanafungwa. Rero mu Bwongereza hariho abafana benshi bashoboye kwitwara nabi, ariko kandi bahanywe bagahagarikwa bakanafungwa. Hano rero dufise urutonde rw'abafana ku migwi abahanywe kenshi. Abafana b'umugwi wa Manchester City baza ku mwanya wa mbere n'agashavu n'akantu, bitwara nabi inyuma y'inkino zitandukanye baba barashoboye gukurikirana. Abafana 94 ba Manchester City nibo bashoboye kwitwara nabi bagahagarikwa ndetse bakanafungwa. Ku mwanya ku mwanya wa mbere haza abafana b'umugwi wa Manchester United, nibo bitwaye nabi kurusha abandi, bagashamirana bakagira ibyo bononye ndetse bagahagarikwa bakanafungwa. N'abafana rero 121 ku mugumwe wa Manchester United muri sezo yose. Abafana ba Manchester City nibo narimvuze ko bakaba zabaye ka 94, West Ham ni ka 77, Chelsea ni ka 76, Aston Villa ni ka 71, Everton ni ku mwanya wa gatandatu na ka 56, Liverpool ku mwanya w'indwi na ka 45, Arsenal baza ku mwanya w'umunani na ka z'abantu 42, Newcastle baza ku mwanya wa 9 ni ka 41, bazinganya na Tottenham ku mwanya w'11 wa 11, Leicester City ka 30, Nottingham ku mwanya wa 12 ka 29, Wolverhampton ka 26, Southampton ka 23, Crystal Palace mwanya wa 15 na ka 19, Fulham ka 19 nyene ku mwanya wa 16, Ipswich Town mwanya wa 17 na ka 17 nyene, Brentford mwanya wa 18 na ka 16, Brighton ku mwanya wa 19 na ka 13. Abafana baranzwe na discipline nyinshi, vyagoye gake n'abafana ba Bournemouth kuko sezo yose
igihe cyashoboye kubabuza kwihangana ngo bakore amakosa bahagarikwe cyabaye ka indwi zonyene. Reka turamutse abariko baradukurikirana batandukanye bari mu mihingo itandukanye mu buzi bwa misi yose. Turamutse uwitwa Ndayisenga Egide Papa Mirha ariko aradukurikirana ari hano hagati mu gisagara ca Bujumbura n'umukunzi